Haleluya, shalom shalom, ndabaye yambu mwaramutse mwiriwe bari mwese nahari mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Papa ateze muri kumwe mu kiganiro umuhigwe ninde gica kuri Imamba TV. Nejeje no gusubira kuza gusanga ijambo ry'Imana namwe. Hari ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu bw'abakristo. Iyo dukora ibintu si gupfa kubikora kumbure kugira ngo tumenyekane dushigwe hejuru, ibyo sicyo turondera ko gushigwa hejuru dusanzwe twara Yesu yaduha yashize hejuru kandi turamushimiye cyane. Haleluya, amen. Ariko iki gikorwa hariyo ikijambo, hariyo ikintu Imana igomba kuganiriza wewe ubibona umwanya bikijako kuri Imamba TV cyangwa uzobona no hanyuma hari ikimana igomba gukora no gumiza wowe uba ubonye ari igano bwambe ubonye uzorabe n'ibindi biganiro byose byaje bitangwa umwigwe ninde n'ibindi biganiro cyo kuri Imamba TV bizogufasha gukura mu runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Nagize ukuri si umwigwe ninde tuno munsi cyambere gitanguye ariko ibindi byatanguye imbere. Umutima wa mbere yitangura nk'ivyumvira nk'ibisengera ariko nabona harivyo nari mfise by'umwaka wose wa 2022 mugabo nkitangura nkigira mu ntango nyene mwe yagiye amindurira ubu ndiko ndakurikira umurongo agomba ko tujamo amako dufata cyo tubanda gutumira mu izina rya Yesu Kristo akanya gatoyi kugira ngo ubuzima bwawe imwe mu yawe yongeye karisho yongeye kandi amazi ubwenge bwawe bumenye ubundi bumenye bwishuge ibindi bintu bikomeye cyane biciye mu kanwa k'umusavyi wayo ari we jewe n'abandi benshi bakoreshwa mu gihe nk'iki. Ndabishimana cyane gose ndababwite munyajuga ngo yagi umuntu yifata ibisanzwe bimenga ni ibintu bipfa kurengana uko nyene nta byo gufina birimo mu Imana ni terrain Imana yagumye icishe wewe nanje twubakwe najewe ndabwiza iyo nsuye inyuma nkaraba nkumviriza ndafashwa hawati Imana ihimbaze. Wow, haleluya. Odela ivyo banateguye odela banasenge hari ibindi biziramo nataye gukora Imana izacane gose. Uno munsi abakubasangiza ijambo mu kindi gacacu umuhigwe ninde riva ngo mugenzanje ninde washaka kuvuga ati kumbe ari umuntu kuba atoye ico mvuze mu jambo ry'Imana cyangwa atanagitora tuye gusaja mu ry'Imana umve ico umwami wacu Yesu ava kuri umugenza we ninde. Iki ni kibazo kitabaje n'umuntu asanzwe kako cabaje n'abantu babanyabwenge bivyanditswe bari barize bazi ico bibanza bivuga mugabo bahindukira baza Yesu tubwire mugenzanje ninde. Umuhigwe rero n'umuntu amenya mugenzi wiwe ninde maze agakora ico yagategerezwa gukora mu gihe cyo no mwanya we. Usemeje mu ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuganzwe na Luka igice n'icumi ku murongo wa 25 turasanga inkuru benshi mu cyamwitora benshi barayizi ni umugani umusamariya w'imbabazi. Dusome mu izina rya Yesu. Maze umwe mubigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkora iki nkoze ndagwe ubugingo budashira. Nawe aramubaza ati vyanditswe bite mu vyagezwe kandi usoma iki? Aramwishura ati ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose kandi mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Aramugira ati wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Maze uwo agomvye kwiyerekana nk'ugorotse abaza Yesu ati mbega mugenzanje ninde? Yesu aramushura ati habaye umuntu yaravuye Yerusalemu ariko aramanuka aje Yeriko agwa mu bambuzi baramukoba baramukubita barigira basiga ashigaje gatoye agahwera. Hari n'umuherezi amanuka muri yo nzira amurengukako amubonye aci iruhande kandi n'umurewi ahashitse agira kuno amubonye aci iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we amubonye amutera akagongwe aramwegera amufuka inguma amusomoza amavuta yerayo na vino amushira ku ndogoba yiwe amujana mu ndaro y'abahita aramugwaza. Bukeye agoborora idenariyo 2 azanye n'indaro atumugwaze kandi ivyo uzotanga byose birenze ivyo ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari umugenzi uwaguye ubambuzi? Aramwishura ati ntiwamugiriye imbabazi
Yesu aramubarira ati nawe genda ukore utyo. Haleluya. Mwumvise rya jambo mugenzi wanje ni inde uko vyaje n'umwami Yesu ashoboye gutanga inyishu. Aha dusomye hari ibice bibiri. Igice cya mbere cerekeye uyu yiga abahinga abigisha byagezwe bakora baza umwami Yesu bamugeza bamubaza nyene ibitandukanye ko baramutega maze ko n'imigenderanire yabo n'umwami Yesu tari meze neza uko bari abantu bazi byagezwe bya Mose bazi ibyo byanditswe batabishira mu ngiro batabikora. Rero umwami Yesu yagiye abafasha yagiye abatera intege aho yasangira nabo nandi yabafasha kunde bamenye bashire mu ngiro ivyo bariko baravuga ivyo kwarigisha. Iki kintu kirakomeye cyane. Igice cya kabiri ni igikomeye gose aho Yesu yerekana mugenzi wawe ninde. Murabona yuko yari umuntu yari mu nzira, umuntu akarigira aca mu nzira igoye, hanyuma abasuma baraza baramukubita, hanyuma amererwa nabi, hanyuma umuhereza arazarengana naco yakoze, umuri barazarengana naco yakoze. Aba barezi n'abarewi ni nabantu bereke babagana n'abakozi mara bakino gihe canke n'abakristo twese tuzi vyanditswe tuzi jambo Imana rivuga mufasha abakene mufashe imfuvyi mufashe abafakazi mufashe abantu bagowe. Ego ndatawura ikintu kimwe hagiye atariko wankana ako nabo navyo ufise nawe wabaramenye Imana kasana nurashikira umugani wawe nurashikira bikwerekeye cyane bigatuma utaguma gufasha kubera yuko ahatavyo ufise Imana iduwe ibidukwiriye n'ivyo gufasha abandi. Meni majambo nitumugisha gusa ariko tubisoko y'umugisha. Haleluya. Kuko aba ugeranije uyu murewe n'umuherezi n'uyu Musamariya. Musamariya yafashe urugendo yiteguye ariko ababasha kuba bagiye mu sinagogi mugabo batiteguye na mafaranga bafise kumbe nta buryo bafise na kuri hotel bafise kumbe nibanazi n'amahoteli ari nibanazi n'imigendanire n'amahoteli nayo bafitanye nabo bobikura. Iyo ni parti imwe mugabo iyi parti ko bihojeje bakagenda bari busy na korale bari busy kumwe no gusenga ndabise muri ubuzima bwacu uri busy n'ijambo ry'Imana busy n'amasengesho ukirengagiza abandi bari mu kibazo. Ariko raba uyu Musamariya ingene ya icambere yaramuravye uwo muntu amutera ikigongwe amaramwegera arakora ico gatezo gukora cyo kumuvura no kumwegera kandi yarafise ibintu bikwiriye arava yavuye no kundogoba yiwe twegebe yatugwa kuva ku byubahiro vyacu namwe yadufise turafatiriwe cyane kandi yabonye nibikenewe uyo Musamariya anamukorako kandi arava mu rugo butunzi bw'arafise anatanga n'amafaranga yiwe kugira ngo ashobore kugufasha uyo muntu anatanga ni hoteli araya ni hoteli bize bigende neza. Imana dufashe cyane. None umugenzi wawe ninde uramubona mbega uramubona canke ntawe kurabona cyangwa uravyengera cyangwa ati nta buryo mfise impamvu nafasha ayozo mfuvi nafasha abafakazi nafasha abakene. Umuhibwe n'umuntu araba abamwegereye abari dans le besoin bari mu kibazo bakeneye ifasho kanaka maze akabikora. Imana ishimwe cyane. Numva kandi ngarutse ngaha Imana iduwe ibikwiriye Imana iduwe ibidukwiriye ducike isoko y'umugisha nitumusha gusa ariko dushike isoko y'umugisha. Mbega wo bikora gute? Ni wowe ubwo kubikora jewe nawe twamenye Imana. Ica kabiri tubikora gute? Tubikora nka mwe Musamariya w'imbabazi tubikora nabandi abo tuzi nawe tutazi ugaragaza umutima w'impuhwe. Tubikora ryari? Ubikora ubunyene ucumva iyi video nubirengagize ukwegereye uri umufakazi ari umuntu agenda gusa ari imfuvyi abafungwa abantu bose bari mu kibazo hanyuma kwiki wobikora kutabikoze barapfa kandi Imana izo bitubaza ko yari hafi yawe. Izo mfuvyi zari mu ishengero abafakazi bari mu ishengero babona abanani ko bari mu ishengero abana batisho bari mu rushengero wakoze kugira ngo bikunde bashikirwe. Imana dufashe cyane dushoboze gukora ico twagakwiye gukora. Ndabwira inkuru imwe hamace dusenga Imana.
inkuru imwe ni umupastori yigishije ino jambo ry'Imana bagigisha imyaka ishika 15 hari mu gihugu cy'Ubufaransa mu adwigisha imyaka 15 abyigisha abantu bakunde babegereye abantu ko umugenzi wawe suko musangiye umuryango muva mu gisagara kimwe muva mu ntari imwe muva mu gamwe muva mu ishengero rimwe muva mu idini rimwe muva mugabo umuntu wese ari darobez ukwiye kuvyerekana ukabikora kuko abantu baratugerageza Imana yashize impande yacu ngo tugice dukoze wowe wiyumije hari utazunzoronka ubwo budashira uzoronka uwo mugishe kumako utakoze wagiye gukora rero ico gihe kimwe waci yateye intambara abayize histoire barayizi igihe abayahudi bicwa abakristo ryo shengero baci baranyegeje abayahudi cyane muri ico gihe bivanye ijambo ry'Imana bari bumvishije ikoze mseniki mbega inzu yawe iritoye kwakira abana b'imfuvyi kwakira abatabishoboye uri umuhigi wowe uzobikora mbega umutima wawe uritoye gufasha nubwo ari a distance ariko na kure kabikoraho uri umuhigi wewe ukwiye kubikora ivyo uri umuhigi wewe wayishuriwe ino banga wayishuriwe yuko mugenzi wawe ari umuntu wese akwegereye utaravye igitsina utaravye umuryango utaravye ikinakiriya ariko ugaragaza umutima w'Imana muri wewe abantu bazomenya Imana bice muri twebwe bazina ko Imana ifite urukundo nitwerekana urukundo mu batwegereye mwarayizogeye cyane nawo butambuka indi kiganiro umuhigwe ninde dusenga Imana mu izina rya Yesu hari jambo watugishije yuko argezuze tukavuga ati mbega twakumenye ryari nitwakubonye shone twakubonye ugenda gusa ariko aba badukikuje twarababonye turavyirengagiza udushoboze gukora uko ushaka imitima yacu muyuguruye nikomanare hageze gufasha bato muri twebwe urakoze ni mu izina ryawe ryatubisavye amen.